Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kwa namwe mwiba nkwanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru ahambaye kandi atandukanye aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa muri politike, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Twabateguriye amakuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba ariko aravugwa mu gisoda cy'u Burundi, aho hari intwazangabo zitatu mu gisirikare zitabarizwa kubera ko zifunzwe ku karenganyo gakomeye cyane. Ibyo byose nyine bikaba biri kwamuka ku ntambara iriko irahuza abasoda b'u Burundi ndetse na M23, aho abasoda b'u Burundi bariko barapfa ku bwinshi, ababarongoye bagahitamo gufata ingingo zikiza abasoda babarongoye, ariko bikarangira leta y'u Burundi itabirabye neza, ariho bariko barafata zimwe mu ntwazangabo bakazizana kuzifungira mu Burundi, aho zipfungiwe ahantu habi cyane kandi bakaba abandi basoda bikeka ko zishobora kugirirwa nabi umwanya n'umwanya, kuko nyine zitegeze zihanganira akarenganyo kariko karakorerwa abasoda ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho abasoda bariko bararungikwa kurwana muri Kongo ariko bakajya kurwanira icyo batazi, aho nyine batanasigurirwa icyo bariko bararwanira mu gihe bagenda bambitswe umwambaro w'ikindi gihugu ndetse n'ibendera ry'ikindi gihugu. Ibiriko biratera agahinda katari gake abasoda batandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi, bakabona ko leta ya Evariste Ndayishimiye iri gukora ibishoboka byose kugira ngo igurishe abana b'u Burundi, amaze perezida Evariste Ndayishimiye n'akandi karwe karongoye igisoda ngaha mu gihugu cy'u Burundi bironkere amafaranga y'umurengera. Hari amakuru menshi atandukanye kandi ahambaye adahumuriza ariko aravugwa mu gisoda, aho igisoda umwanya n'umwanya gishobora gukora ikintu gikomeye cyane, kuko abasoda nka bose ntibatahura intambara bariko baragira muri Kongo ico izamarira abarundi, mu gihe perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'akandi karwe karongoye igisoda ngaha mu gihugu cy'u Burundi bariko bararonka amadolari ku bwinshi, ariko abasoda ntibagire ico bahabwa. Hari amakuru nyine twahawe n'intwazangabo ikomeye cyane ikorera mu nzego z'umutekano ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ivuga ko ibintu bidahindutse abasoda bashobora kwifatira mu minwe ico kibazo bakagira ico bakora, kuko biramaze kurengera abasoda ngaha mu gihugu cy'u Burundi, babona ko bariko barapfa ariko batazi ico bariko barazira. Byose nyine twabateguriye turaza kubashikiriza mu idonido ry'aya makuru. Twabateguriye n'andi makuru ahambaye cyane ariko aravugwa mu mugambwe seneri, umugambwe uzi imbere mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi, aho CNDD-FDD iriko irakora ibishoboka byose kugira ngo isambure uwo mugambwe, ikaba iriko irafata zimwe mu ndongozi zo mugambwe ikazipfunga ku karenganyo gakomeye cyane, abandi bakanyuruzwa bakaburwa irengero. Ariko ibi byose nyine bikaba bibaye mu gihe seneri imaze igihe kitari gito yarahagaritswe kugira ibikorwa na bimwe ikorera ku butaka bw'u Burundi, ariko byose nyine bikaba biri mu ntumbero y'abategetsi bakomeye cyane bakomoka mu mugambwe ku butegetsi, badashaka ko hari intambwe n'imwe seneri yatera, kubera ko barazi neza ko seneri yari imaze guhurumbirwa n'abarundi batari bake, kandi abarundi bose babonaga ko seneri ari rwo rukiza rwabo, kuko byaramaze kumenyekana ko seneri ari we mugambwe wari usigaye ukunzwe n'abarundi batari bake ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Akaba ariyo mpamvu nyine abategetsi bakomeye cyane bakomoka mu mugambwe ku butegetsi CNDD-FDD bazi amakosa bakoreye abarundi, badashaka ko seneri yakongera gukora, aho nyine bahize kuyisambura. Ibyo nyine bikaba byaravuzwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reverien Ndikuriyo, aho yavuze ko seneri agomba kuyisambura mu mezi make cyane, none akaba yaranabigezeho, akaba yarahagaritse ibikorwa byose by'uwo mugambwe, umugambwe uza imbere mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi. Hari amakuru nayo none twabateguriye nyine ariko aravugwa muri uwo mugambwe ndetse n'abariko barafatwa n'igipolisi bakanyuruzwa. Byose nyine twabibateguriye tugiye kubashikiriza mu idonizo ry'aya makuru. Wifuza kuzajya uba mu ba mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo uko dushizeho inkuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Turatevye rero amakuru yacu tatangurire mu makuru nyine ariko aravugwa mu gisoda cy'u Burundi, aho batabarizwa hari intwazangabo zitatu mu gisirikare zitabarizwa aho zipfungiwe mu gasho ka gisirikare. Izo ntwazangabo ni kapiteni Bayubahe Emery ndetse na
kapiteni Manirakiza Jean Marie na Liyotona Bararunyeretse Roja nyine bapfunzwe ku karenganyo gakomeye cyane kubera ko nyine bubahutse kuvuga amabi ariko arakorerwa abasoda muri Kongo, bakaba bapfungiwe ahantu hatazwi kandi imiryango yabo ikaba itarekuriwe kubabona, aho benshi mu basoda babatabariza bakavuga ko barabye ingene batwawe bashobora kugandagurwa umwanya n'umwanya kuko barubahutse ikintu gikomeye cyane, barubahutse kuvuga ku mabi ariko arakorerwa abasoda b'u Burundi, aho bemanze nyine ko leta y'u Burundi iriko irahemuka ku buryo bukomeye cyane kuko Perezida Evariste Ndayishimiye ari guhemukira abasoda kuko ariko arabagurisha kujya gukora nk'abacengero kandi akabakoresha ibikorwa batumvikanyeho ibiriko biratuma ingabo z'u Burundi zipfa ku bwinshi kuko nyine biboneka neza ko nazo ubwazo zidatahura indwano ziriko ziragirana na M23. Izo ntwazangabo zakuwe Goma muri Kongo ku itariki 12 z'ukwezi kwa 11 2023. Intandaro ya byose yabaye intambara yahuje abasirikare b'abarundi n'umuhari M23 mu ntango z'ukwezi kwa 11 2023, aho M23 yishe abasoda b'u Burundi ku bwinshi, ibiziga n'ubu ngubu bikaba bigitahukanwa mu Burundi mu gihe ibindi byabuze. M23 ikaba yaranafashe abasoda b'u Burundi mpiri, ariko leta akaba ntacu na kimwe iriko irakora kugira ngo ibohoze abasoda bayo bafashwe na M23, ahubwo yo ikabandanya kwandika ko ari abasoda baburiwe irengero mu gihe bizwi neza ko abasoda bari mu minwe ya M23, ariko kubera ko leta intambara iriko irakora muri Kongo itagera yibwira abarundi, ikaba nyine itemera ko hari ingabo zayo ziriko zirarwanira muri Kongo, akaba ariyo mpamvu nyine yanze kugirana ibiganiro na M23 kugira ngo ibohoze abasoda bayo bari mu minwe ya M23. Izo ntambara nizo zahitanye umusirikare yabarabarongoye ari we Majoro Ernest Gashirahamwe. Nyuma y'urwo rupfu rwiwe, izo ntwazangabo zitatu nizo zasigaye zirongoye ingwano, zikaba nyine zarubahutse gukora ikintu gikomeye cyane, aho nyine zabwiye izindi ngabo ko zaheba iyo mirwano kuko zabonaga ko nyine bariko barahuriramo n'ingorane zikomeye cyane, kandi bakabona ko igihugu cabo cyabarungitse muri izo ndwano kitabayitwararitse. Amakuru adushikira yemeza ko ingwano zakomeye ico gihe, abasirikare b'abarundi barapfa abandi barafatwa. Izo ntwazangabo zoba zasabye abandi basirikare bari bisigaye kuyanyaga bagahunga kuko babonaga nyine ko badashobora gutsinda M23, ahubwo bakabona ko bose bashobora kwicwa. Ariyo mpamvu nyine izo ntwazangabo zagiriye inama bagenzi bazo ko zayanyaga zigahunga kugira ngo bose ntibicwe, ntibabandanye bicwa ku bwinshi kuko nyine babonaga ko M23 ishobora kubica bose ikabarangiza. Nayo M23 ica ifata bimwe mu bigwanisho bitakunze ko bahungana. Ku igenekerezo rya 12 ukwezi kwa 11 2023, izo ntwazangabo zitatu zaciye zifatwa aho zari muri Kongo zijabukanwa ubutaraririye mu Burundi, zica zipfungirwa aho muri nyine mu rwego rw'iperereza mu gihugu cy'u Burundi, aho ziriko zirahura n'ingorane zikomeye cyane, aho nyine ziri mu iperereza rya gisirikare zikaba ziriko zirakorerwa ibikorwa bibabaza cyane, aho nyine abandi basoda bariko barabona ibyo bene wabo bariko barakorerwa, bariko barabatabariza barabye nyine ibyo bariko barahura nabyo, mu gihe bagaragaye ko ari abasirikare bitwararitse ko abasoda b'u Burundi bagumya gupfira muri Kongo ari benshi. Gukora ibinyuranya n'amategeko ya gisirikare nibyo nyine bagirijwe kuva ubwo imiryango yabo ntiyemerewe kubakubita ijisho, bafise ubwoba ku mutekano wabo kuko nyine umwanya n'umwanya harashobora gusohoka amakuru mabi cyane, kuko izo ntwazangabo ziriko zirahura n'ingorane zikomeye cyane, aho bamwe nyine mu ntwazangabo babazwa n'akarenganyo kariko karakorerwa izo ntwazangabo, bakavuga ko leta y'u Burundi ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye bari bakwiye gukora igishoboka cyose bagatanga umuco ku biriko birabera muri Kongo, aho Burundi bariko baratikirira mu gihe abasoda batabwirwa ico bariko barazira, batanarekwa icyo bariko bararwanira. Tuvuye kuri iyo nkuru, amakuru yacu tabandanirize ku nkuru nanone imaze iminsi itari meke ivugwa mu gihugu cy'u Burundi, aho abari mu mugambwe seneri bariko barahura n'ingorane zikomeye cyane. Umukuru w'umugambwe seneri aratabarizwa. Nahimana Jonas yahejeje gufatwa n'urongoye igipolisi muri iyo ntara amutwaye ahantu hataramenyekana. Ubu nyine ni mu gihe muri uwo mugambwe seneri aho ingozi bari baramutse bimura ibikoresho byari mu ngoro y'umugambwe ya kera babyimurira mu yindi.
mu gihe bariko bashinga idarapo niho haciye haza igipolisi n'imbonerakure kubaburabugiza baca bafata uwo mukuru w'umugambwe Nahimana Jonas. Ibyo bibaye mu gihe muri uwo mugambwe seneri bari bamenyesheje abajejwe intwaro ico gikorwa barimwo, kandi nyine bikaboneka ko impamvu igipolisi cyaje kubaburagiza kikanafata n'uwo arongoye umugambwe seneri ari ukugira nyine ngo bagumye kuburagiza abanywanyi ba seneri, kuko leta y'Igitega irafise ubwoba bukomeye cyane kubera ko bazi neza ko seneri yari imaze kuba umugambwe ukundwa n'abarundi benshi. Abarundi bose bakaba bari bamaze kwizera ko Agathon-Rwasa ari we ashobora gushira ibintu ku murongo, ariko bakaba baratangaye babonye nyine ibyo ariko arakorerwa n'ubutegetsi, aho biboneka neza ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi ndetse na perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Martin Niteretse bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo basambure umugambwe uzi imbere mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ngaha mu gihugu cy'u Burundi, kandi akaba ari umugambwe ukomeye cyane uhurumbirwa n'abarundi batari bake bamaze kubona ko ingorane batewe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ari uwo mugambwe nyine wari kuzazibakuraho. None ubutegetsi buriko burakora ibishoboka byose kugira ngo busambure umugambwe, kuko birazi neza ko abategetsi bakomoka mu mugambwe ku butegetsi nka bose bafise amadosiye akomeye cyane kandi ateye ubwoba, bakabona ko nyine igihe Agathon-Rwasa yabashikiriye intebe isumba izindi yabaryoza ayo mabi bakoreye abarundi, akaba ariyo mpamvu bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo basambure umugambwe seneri bawufute ku rubuga rwa politike, mu gihe umushingamateka Agathon-Rwasa nyine nawe ariko arakora ibishoboka byose kugira ngo ntibamusamburire umugambwe, ariko ingufu nyine bariko barabikorana biraboneka neza ko umwanya n'umwanya bashobora kuwusambura, nk'uko nyine mubizi neza ko intwaro ya CNDD-FDD yamwe isambura imigambwe yagiye igaragara ko ifise ingufu. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye, wifuza kuzajya bo mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico busabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.